yariko aratembera n'umwana wiwe. Bacaho badandaza ibikinisho by'abana. Umwana akibibona aramusarana ngo namugurire kimwe. Mu by'ukuri yariko aratembera bisanzwe, nta mahera yagendanye. Aramubwira ati ngodo yanje sinayigendanye, nta mahera afise hano. Urihangana ibyo ushaka tuzobigura hanyuma. Umwana kuvyumva biranka pe. Ata amahera yiki? Ni kubera iki bisaba ko tuba dufise amahera? Ni ngombwa amafaranga ngo baduhe igipupe? Iki ni kibazo ciza yabajije, ari naco tugiye guhera ko twibaza. Kubera iki dukenera amafaranga kugira ngo duhabwe ikintu dushaka? Iki kibazo kugira ngo tucishure neza biradusaba kubanza kumenya neza amafaranga akomoka. Tukamenya ngo ninde yazanye ibi bintu, aya mafaranga yavuye hehe. Gusa imbere yuko dutangura iki kiganiro cacu, reka tubanze dushimira abantu bose bakoze subscribe, abantu baha agaciro ibi biganiro dutegura, ibi dutegura bitugoye cyane, byatuvunye, bakabiha agaciro bagakora subscribe. Nawe ntugende utabikoze. N'ubuntu ntiturihisha. Hari abantu babibaza ngo turarihisha, ikaba ariyo mpamvu batari bwabikore. Kora subscribe, udushigikire, ukore like na comment bishobotse. Akana kukagendane. Turashimira kandi abadufashije kugira ngo dukore iki kiganiro, AGF Tech Solution. Aba nabo bigisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, aho bigisha gukora web design, web application, mobile application, graphic design, architecture design na advanced Excel. Kuri ba bantu bahora bakora amaraporo, ba boss babo bari hafi kubirukana kubera kutamenya gukoresha Excel neza, igisubizo cyanyu cyaje. Nimubegere babigishe, mukora akazi kanyu neza atabwoba, munizeye, mukora ibyo muzi. Bakorera muri Chic mu mujyi wa Kigali. Bahamagare kuri 078 366 28 765 ubasobanuze, muvugane nawe utangure wigi. Ongera imbaraga za tekinoloji hamwe na AGF Tech Solutions, umufatanyabikorwa wawe mu kwiga no guhanga udushya. Imbere yuko amafaranga abaho, abantu barahinduranye ibintu. Nimba ukeneye ikintu mfise, wowe utagifise, wamico ufise nshaka, nawe nkaguha ico ushaka tugahinduranya. Ukeneye nk'ibigori ariko ufise amavuta, je mfise ibigori wampa amavuta nanje nkaguha ibigori ushaka. Washobora gutanga nk'umufuko w'ingano bakaguha ibirato byo kwambara, cyangwa ukampa nk'igisorori kinini cyuzuye za capati, nanje nkaguha nk'ibido y'amata. Nuko babikora. Nk'abantu bakunda amacapati nkanje, amada basizemwe akantu. Mwanyumvise neza. Ivyo bakora dushatse twovyita ubucuruzi. Ubwo bucuruzi bwakozwe imyaka n'imyaniko, bikorwa uko igihe kirekire cyane. Nubwo byakorwa muri ubwo buryo, harimo imvune nyinshi cyane. Hariho ibintu byari bigoye kurekura byoroshe. Nk'ubu hageze nko kugurisha inzu, murumva ntibyaba byoroshe. Kumbwira ngo urampa amabido y'amata, hama ngo nanje ngo ndaguha inzu, ndaguha imfunguruzo ngo ugende winjira inzu tubatse ngo kubera ngo wampaye amabido y'amata, urumva ko ntari gupfa kubyemera. Kugena igiciro cy'ikintu byari ikibazo gikomeye cyane. Mu nyuma yaho, abantu bagiye bagwira cyane, bakwiragira hirya no hino ku isi, bakaza barakora ingendo, baja gupagasa bagenda bongera bagaruka. Muri ico gihe babona ko hakenewe ikintu kimwe bokoresha, bagenda nacoroshe gukoresha mu bucuruzi, bashobora kwimukana kandi gishobora kumara igihe kinini kitarononekara. Muri ico gihe kandi imigwi y'abantu imwe n'imwe yabana hamwe. Batanguye gukoresha ibintu by'agaciro bari bafise nk'ibikomo bambara, ibisharizo bagendana, amabuye amwe namwe yahabwa agaciro. Ibi bintu bakoresha byari bito, bitwarika kandi byoroshe no guhererekanya, bikaborohereza gukoresha mu bucuruzi bakora.
Ikindi kandi agaciro kavyo ntikahindagurika. Urabona nk'ibido y'amata ishobora kuba ifise agaciro uyu munsi, hahera nk'ukwezi ugaruka ugasanga yarapfuye kera, n'umunuko gusa. Ariko ivyo bikoresho bambara, ayo mabuye n'ivyo bintu bambara, uko wabisigana nako wabisanga. Ivyo vyatuma kubigenderako bibafasha muri business yabo, bakaza barabihanahana mu bucuruzi bakora. Aya mafaranga y'ivyasha, ibiceri tubona uyu munsi bikozwe mu vyuma canke mu yandi mabuye, vyabayeho bwa mbere mu myaka ya za 600 mbere yuko Yesu aza hano kw'isi, mu gace kitwa Lydia. Ubwami bwa kera buherereye neza ahantu twita muri Turikiya canke muri Turkey uyu munsi. Abo nibo bantu batanguje ivy'ibiceri canke ivyasha. Bafata umujumu n'inzabu bakabivanga, bagakora ayo mafaranga, bakanashushanya k'ibimenyetso n'ibikoko ngo batandukanye agaciro kavyo. Mu gihe gito isi yose yavyiganye ayo mafaranga kugwa hose. Nubwo amafaranga yari amaze kuboneka, haje ikindi kibazo gikomeye cyane c'abantu bari batunze menshi. Kuyaterura no kuyimukana vyabaye ikibazo gikomeye cyane kuko yararemereye. Mu gukemura ico kibazo, hafi mu mwaka wa 618, inyuma y'uko Yesu yaje hano kw'isi akongera akisubira mu ijuru, Abashinwa biyumviriye gukora ibipapuro vyanditseko bihabwa agaciro k'amafaranga, batangura no kubikora ari vyinshi. Muri ico gihe, abacuruzi bafata ibifaranga vyabo biremereye bikozwe mu butare canke mu mabuye, bakabijana ku bantu bizewe bakabaha ubutunzi bwabo, nabo bakabaha impapuro zerekana ko babahaye amahera yabo aribo bayabitse. Ico gihe rero vyaba biboneka ko ufise amafaranga kubera ico gipapuro. Waja kugura ikintu ugatanga ca gipapuro nk'umuntu atanze bwa butunzi bwiwe, bakaguha ivyo ushaka, nabo bakagitanga ahandi guco, ariko ubutunzi bwo bwibereye kuri wa muntu yizewe, amafaranga mpapuro yo akaguma azunguruka mu bantu. Ubu buryo bwarakunzwe cyane kurenza guhora ugenda wikoreye ibibuye ugiye kugura ikintu. Ico gihe gukoresha amafaranga mpapuro vyakwiragiye Ubushinwa bwose, bigenda bigwira cyane, vyuzura isi nzima, kugeza naho vyageze mu maboko yawe, aho nawe usigaye ukoresha amafaranga mpapuro ya makashi, za noti biri gukorera buri munsi. Uko amafaranga ateye, uko asa canke forma afise uyu munsi, siyo yahoranye kandi si yazohorana, ahora ahindagurika, ntivyahereye aho. Uyu munsi dufise amasysteme menshi ashinzwe ivy'amafaranga atwemerera gukoresha amakarita atari za mpapuro twabonye. Ukaja muri restaurant runaka, ugafungura hagera kure ugatanga ikarita, bagakura akayabo ukabura barishi. Canke ugakoresha telefone yawe hata kintu uhaye umuntu mu buryo bufatika. Za rimikashi zaraje murazizi, za Momo Pay zirahari n'izindi nyinshi. Mbere bitewe n'ukuntu aya mafaranga adafadika bita cashless afise umuvuduko toraba, biragoye cyane kumenya uko amafaranga azoba ameze mu minsi iri imbere. Mbega wewe ugendeye ku nkomoko y'amafaranga yavuye n'ahageze, ubona ubundi bwoko bw'amafaranga buzoza buzoba bumeze gute? Twandikire muri commentaire tubwire, ikindi wibuke gukora like. Nakubwiye vraiment ntiturihishe. Kora subscribe, ukore na comment bishobotse, kore like. Wari kumwe na Gusenga Derrick. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.